nibwo butumwa abarundi hafi ya bose bateramiye ko kuri uno munsi. Ni ubutumwa burimo no kwishurana hagati ya General Baratuza avugira igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse na P.NININAHAZWE arongoye ishiramwe Fokode riharanira agateka kazina muntu. Ku munsi w'ejo uheze nibwo ubutumwa bwa mbere bwa Baratuza avugira igisirikare cy'u Burundi bwagiye ahabona, aho yanditse agira ati: kuva ku igenekerezo ya mbere mu kakaro uyu mwaka w'2026 aho Burundi bwahimbaza neza cyane imyaka 64 iheze turonse nayo kwikukira, P.NININAHAZWE n'akagwi bakorana bamaze iminsi bacisha ku mbuga hwaniro ibiganiro aho yigira umuhinga wa gisirikare mu gucyoza urwego FDNB Burundi n'abarurongoye ngo ni inkuru yaronse zo kwizera. P.NININAHAZWE nawe adatindiganije yahise yishura ubwo butumwa. Uti General Baratuza, nta kintu na kimwe ubeshuje, nta n'umuco utanze. Ko nuhitamwe gutukana ni ikimenyetso ko atanyishu ufise. Igihe mutsindwa muri Nord Kivu narabivuze ucutangaza ko muhagaze neza mbere kuzoja gutanga ikiganiro. Turacakirindiriye canke uhere minembwe. Ni mugihe kandi nanone saho vyagarukiye, kuko Baratuza nanone yongeye kwandika ubundi butumwa. Agira ati: dufashe kano kanya tumenyesha Barundi n'amakungu yuko urwego FDNB Burundi ruhagaze neza kandi yuko abarugize barangura amabanga bajejwe bisunza karanga mutima kabo. Nihagire numwe ahagacira ibiriko birava mu kanwa kabasesa nkuyoze atakindi kibarazo ishinga ataruguryoza igihugu. P.NININAHAZWE nawe ntiyatinze kubwishura. Yagize ati: uko igihugu ari cawe nikari canje. Kwerekana ibitagenda neza mu gisirikare sugutyoza Burundi. Icihutirwa nuguhana bariko bari iki gisirikare cy'u Burundi. Abagurisha basuda bacu ntibana bahembe dusigazwa babemereye. Ndakwemereye ko nivyo ntavuze ngiye kubitanga. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru. Mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu cy'u Burundi, akabara amakuru tuza kugaruka kuri byinshi bitandukanye cyane ko biriko biravugwa mu bisata bitandukanye hirya no hino mu gihugu. Na amakuru tuzaguruka cyane kubiriko biravugwa hirya no hino ku mbuga hwaniro ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse no hanze yacu, aho hariko haravugwa n'ihangana ryaje hagati ya General Baratuza avugira igisirikare cy'u Burundi ndetse na P.NININAHAZWE arongoye ishiramwe Fokode. Benshi mu bandika ku mbuga ngurukana bumenyi batanguye kwandika. Uti vyihuta umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi General Baratuza mu gashavu kenshi yajeje guha ubutumwa P.NININAHAZWE. Arasaba Barundi ko bomwima amatwi ku biganiro n'ivyo yandika vyose cyane inyuma y'itariki ya mbere mu kakaro uyu mwaka w'2026. Mu biganiro canke ibishikirizwa cyane ku ngwano yo muri Kongo, aho P.NININAHAZWE yavuze ko abasirikare babonetse mu ikarashishi bipfutse ibitambara mu maso katari Abarundi ahubwo ari Special Force batazira hibu bo muri Kongo. Ikindi nuko hari abasirikare batacemera kugwana muri Kongo kumva nyinshi zavuzwe na Pacifique mu biganiro yakoze, hamwe n'ibindi ko hari ubwoba bw'intambara ishobora gutegwa n'abantu batari mu migwi yitwaje ibigwanisho atadoma ko urutoke. Vyinshi aravuga ko ari amakuru ahabwa n'igisirikare. Pacifique akemeza ko abasirikare bahemberwa n'umukuru w'igihugu n'umukuru w'ibiro bikuru vy'igisirikare amahera ngana $5,000 vy'amadolari y'abanyamerika. Ubwa mbere babahamwo amadolari 50, ariko ngo abavugiye barabadugirije barabongera. Bisigura ko ari umukuru w'igihugu na Prime niyo ngabo ayandi bayajya adashika mu bubiko bwa leta. Ubu hari n'abagwanyi ba Kongo bavurirwa mu Burundi n'igisirikare cy'u Burundi aricyo kibavuza. Muri make ngivyo muri bike muri vyinshi Baratuza yagiriza P.NININAHAZWE, akaba yasohoye urwandiko kuri X cyangwa se yahoze yitwa Twitter, aho muri Barundi n'abahaba ko atanzu iri kirasha. Bamwe bati guhangana hagati ya Pacifique na Baratuza. Intambara hagati y'umusirikare n'umusivile akataraboneka mu Burundi. Bidatevye umusivile asubije ikibombo mu generali. Ibi biboneka gake kwisi aho umusirikare w'intwaza ngabo agwana n'umusivile atacamira.
Pacifique atakujya umunwa atagutinya yemere Baratuza ko n'ivyo yari yarabitse nk'ibanga agiye kubishira habona. Bamwe bati iyi ntambara Baratuza atanguye araza kuyitsinda, ese Pacifique araza gusubiza ibitero inyuma vy'igisirikare FDNB? Uko biri kose free speech kuyugara biragoye muri uyu mwaka. Vyukuri ngo Baratuza kuki arindiriye ukwezi guheze akaba ari havuga. Ubwo ntibavuze ibintu nkora mutima cyane inyuruzwa ry'agashara kabagize igisirikare ngo buja amakuru araba menshi. Igikomeye nuko kenshi amakuru atangwa aba yavuye aho nyene mu bantu bari mu ntwaro zose canke abanyagihugu baba barenganijwe. Ibi ni vyatangajwe na Eric Nyandwi agaruka kuri iri hangana ryabayo hagati ya Gaspard Baratuza avugira igisirikare cy'u Burundi ndetse na Pacifique Nininahazwe. Hari kindi kimenyesha makuru benshi bamaze kumenyera ku mbuga ngurukana bumenyi cyane kuri Facebook. Ico naco ni Umurundi Libre. Umurundi Murantunge Burundi Libre, aho batanguje amajambo agira ati Gen. Baratuza yaratangaje ko atewe ubwoba n'ibishikirizwa na Pacifique Nininahazwe ku gisirikare. Babandanya bandika bati ejo haheze intwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi Gen. Gaspard Baratuza yarayifatiye mu gahanga Pacifique Nininahazwe. Yarashikirije amajambo iboneka ko yari ayamaranye ukwezi mu mutima. Abicishije ku rubuga rwa X canke rwahoze rwitwa Twitter, Gen. Gaspard Baratuza yatangaje ko Pacifique Nininahazwe ari umubeshi. Mu butumwa bugufi cyane Gen. Baratuza akavuga ko yababajwe n'amajambo Pacifique Nininahazwe yashikirije mu minsi yakurikiye ibirori byo guhimbaza ukwikukira ku Burundi. Usomye ubutumwa bwiwe witonze urabona neza ko Gaspard Baratuza ahangayikishijwe n'amakuru yashizwe habona na Pacifique Nininahazwe muri uku kwezi kwa Mukakaro. Gen. Baratuza kandi akarangiza ubutumwa hamagarira abarundi kudagacira ibivugwa nabo yise basesa nkuyoze. Gen. Baratuza agira ati ntagira numwe ahagacira biriko birava mu kanwa ka basesa nkuyoze atakindi kibaraje shinga atari gutyoza igihugu. Bakabandanya bandika bati Gen. Baratuza avyo akayabu kari gasinziriye. Mu mico y'Abafaransa ngo nabo bafise imvugo ivuga ku kuvyura akayabu gasinziriye. Ngo vyuye akayabu gasinziriye gaca gatangura kukubuza amahoro ugahagarika ivyo ari kurakora kuko karakwirukako kagataragurika kagushinga inzara n'amenyo n'ibindi. Pacifique Nininahazwe yishe Gen. Baratuza ko ivyo yaraye ashikirije ataho bitaniye n'ibitutsi. Pacifique yanditse ko atana kimwe Gen. Baratuza yabeshuje kandi ko atani nyishu yatanze. Mu gihe Gen. Baratuza yarangije hamagarira abarundi kwima amatwi basesa nkuyoze, Pacifique nawe yarangije avuga ko agiye gushira habona n'ibindi atari yaravuze. Aya majambo ngarashoboye kuba yatumye Gen. Baratuza hari akakanya ari karahinda gashitse kuko ntiyarazi ko ari ibindi Pacifique yari yararetse kuvuga. Gen. Baratuza ngarashobora kuba ariko aricuza ku cyatumye avyura akayabu kari gasinziriye. Muti none rero ukuri ni ukuhe? Biraboneka ko ishavu riniga mu mutima wa Gen. Baratuza kuvaho Pacifique Nininahazwe atangarije amakuru yarafise ku gisirikare cy'u Burundi inyuma y'ibirori byo kwibuka intayi yo kwikukira. Twibutse ko igisirikare cy'u Burundi cyakoze defile y'agakura itari imenyerewe mu myaka 21 CNDD-FDD maze ku butegetsi. Herekanywe ibiduga vy'intambara, ingabo zidasanzwe hamwe n'inkoho ntonto zitari zimenyerewe. Gen. Baratuza ubwiwe niwe yarahagaze mu kibuga Stade Intwari aryoshye defile mu majambo asobanurira abanyagihugu baraho kungena igisoda cy'u Burundi gikomeye cyane. Inyuma y'iminsi 4 gusa Pacifique Nininahazwe yavuye atungana ikiganiro cyaciye ku rubuga X ku igenekerezo ya 5 Mukakaro y'umwaka wa 2026. Muri ico kiganiro yahuriyemwe n'umunyepolitike Frederic Bamvuga inyumvira. Pacifique Nininahazwe yarerekanye kungene defile y'agakura yakozwe n'igisoda cy'u Burundi yari nkinamico. Pacifique Nininahazwe yavuze ko ibiduga by'intambara vyerekanywe ari vya kera cyane mu myaka ya za 80. Iri ni ijambo rya mbere ngo ryagumye risesereza Gen. Gaspard Baratuza. Ariko Baratuza ngiyaba ari mukuri ngeje aba yaratanze umuco kuri iki. Yamara ngo yaratinye kubeshuza kuko harya ubeshuza iyo ugifise amate ucira nayumira. Mu kirundi ciza ngo ubeshuza iyo utarumigwa. Pacifique Nininahazwe yarabandanije kandi aranavuga ko ingabo zidasanzwe tweretswe nazo zitabaho. Akavuga ko hari amakuru atari bwemeze neza yavuga ko
bari abasirikare batiwe mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. N'ikimenyamenya nuko izo ngabo zitari zambaye ibimenyetso biranga Uburundi ku nkofero canke ku mpuzu. Abo basirikare ngo ntibari bambaye ibendera ry'u Burundi canke ikimenyetso c'intare. Bivugwa ko bari banse kwambara ibimenyetso vy'igihugu kitari icabo. Ikindi cavuzwe kandi nuko inkoho ntonto zerekanywe ariko zitamenyerewe mu gisirikare cacu nazo zari zatiwe aho hakurya muri Kongo. Aya ni amajambo ngo yasesereje Gen. Baratuza ariko ntaco yabeshuje ko ejo mu butumwa yashikirije. Kuba rero atabibeshuje ariko agahitamo gushikiriza ibitutsi, ahubwo rero yaraye ahaye inguvu ivyashikirijwe na Pacifique Nininahazwe. Nk'uko amakuru abandanya abivuga ngo tubibutse kandi ko Gen. Baratuza ariko yidodomba mu gihe igisoda avugira giherutse gutsindwa mu ndwi iheze mu ntambara zidasanzwe zabereye muri Minembwe. Pacifique nawe mu butumwa yatanze aherutse gutangaza ko igisoda cacu cahatakarije abasirikare benshi cane. Mbere mu majambo bariko baraterana ku mbuga hwaniro, Pacifique Nininahazwe yasavye Gen. Baratuza kujabuka muri Kivu y'Epfo maze ahagarare muri Minembwe atangira ikiganiro ikibiriraho kugira abarundi bace bamenya ko ingabo z'u Burundi arizo zihagenzura. Gen. Baratuza kandi anashikirije iyo myidogo mu gihe Pacifique agize iminsi atangaza ko abasirikare b'u Burundi bacitse intege. Abasirikare baruhijwe no kuba baragurishijwe muri Kongo nk'abacangero kubera umuntu w'amaronko wa shebuja wabo Perezida Ndayishimiye. Abasirikare banaruhijwe no kubona kandi agashara kabo k'intica nikize batagakubita ijisho. Uti abasirikare bacu barira ayo kwarika kuko ku rugamba bisanga uwo bahanganye abarusha ibikoresho bigezweho. Ikibaca intege burundu nuko igisirikare ca Kongo baje gufasha urugamba kigwana biguru ntege. Muri make nk'uko Pacifique abishikiriza, abasirikare bacu bari mu ntambara badashaka, ngo niyo mpamvu bagoma batoroka bakigira gukora ubundi buzi hanze y'igihugu. Gen. Baratuza yanagaragaje kandi akababaro mu gihe bivugwa ko umuharire ditabara uri kiregereza ku mbibe z'u Burundi. Raporo y'abahinga ba ONU yo muri Ruheshi yatangaje ko imiharire ditabara na FNL bariko barashinga ibirindiro hafi y'urubibe rw'u Burundi. Pacifique akaba avuga ko amakuru ava mu gisirikare cy'u Burundi yemeza ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye buzi ko umwanya n'umwanya intambara zisutama ku butaka bw'u Burundi. Aho ni mu gihe kandi mu gisoda cy'u Burundi biboneka ko iyo ntambara badashaka kuzoyigwana kuko ngo sebuja wabo Ndayishimiye bahemukiye bimwe vy'akambaro k'ibara. Gen. Baratuza kandi yarayavuze ko igisirikare gihagaze neza ariko ntiyatanze idonido. Ikizwi nuko abasoda babandanya gutoroka kandi n'abacinanata buzuye umwiheburo. Ngo muri Burundi Libre turasavye ko Gen. Baratuza yorondera kanya gahurira mu kiganiro na Pacifique Nininahazwe maze bagahana ijambo kugira ngo abarundi biyumvirize ahari ukuri. Kwishavu Gen. Baratuza afise ngo kuba ari akaryo keza ko gusigura ko ibintu bimeze kugira ngo abeshuze abo yita basesa nkuyoze. Ico twiteze nuko Pacifique Nininahazwe ngo naho yohabwa ubutumire bwo mu gicugu yosiba ari muri koma gusa. Ibi akaba ari ivyatangajwe n'ikinyamakuru gisanzwe candika ku mbuga ngurukana bumenyi citwa Burundi Libre. Mu gusozera kwaco bagize bati: amajambo ariko arateranwa hagati y'umuyobozi wa Fokode n'umuvugizi w'igisirikare asigura ibitari bike kandi vy'ingirakamaro. Ibishikirizwa na Gen. Baratuza bibandanya gushimangira ubushobozi buke bw'ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu gutorera inyishu ibibazo bihanze urwego rw'igisirikare. Aho ni mu gihe kandi ayo majambo yiwe abandanya kandi gushimangira ko leta y'u Burundi iteye ubwoba n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi. Ivyo nyuka bizobandanya kunyuka unarya abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavugira hanze y'u Burundi. Iperereza SNL girirwa rirabarondeza inkoho hamwe n'amashano ngariko kubanumya ni igikorwa badafitiye ubushobozi buhagije. Ibi rero akaba ari ivyatangajwe na n'ikinyamakuru Burundi Libre cyane ka ku mbuga ngurukana bumenyi, aho cagarutse kwiriterana amagambo ryabayeho hagati ya Pacifique Nininahazwe ndetse na Gen. Baratuza avugira igisirikare cy'u Burundi. Mu yandi makuru ariko aravugwa agezwe ko hari byinshi biriko biravugwa. Ngo mu Burundi amategeko yoba aho uburenganzira ufunzwe icamaso bwo kuronswa ikopi y'icegeranyo gikozwe n'inyamirama ku ifatwa ryiwe. Kwishira ku mukono ari uko yabanje kuyisoma agasuzuma ko ibyanditsemo bihuje n'ivyo yemanga. Hoho yoba yofatwa atamenyeshejwe icyo afatiwe.
Ingingo ya 35 y'ibwirizwa nomero 1 bare ubusa 9 ryo kugenekerezo ya 11 rusama mwaka wa 2018 ihindura igitabo c'amategeko yerekeye ingene imanza z'ivyaha zitohozwa ziburanishwa n'ingene zicibwa mu Burundi. Rirabitomora neza igira iti ugufunga icamaso uko ariko kose bitegerezwa kugirirwa icegeranyo n'inyamiramabi. Iyo ngingo ibandanya iti inyamiramabi yitegerezwa gushira muri ico cegeranyo amazina yayo n'ikijejwe ibiranga ubupfunzwe icamaso umunsi isaha n'ikibanza yafatiwemwo uwafashe ingingo yo gufunga icamaso n'ivyatumye ifatwa ingene umuntu ashikirijwe inyamiramabi ameze ko yamenyeshejwe uburenganzira bwiwe n'ingene yashobora kubukoresha umunsi n'isaha wo gupfunga icamaso bihereye ko n'ikiringo vyamaze hamwe n'ingingo yafashwe y'ico kiringo giheze. Icegeranyo gitegerezwa kwerekana kandi ikibanza canke ikibanza uko gupfunga icamaso kwabereyemwo. Ico cegeranyo cisunga ibitegekanijwe mu gihimba ca kabiri c'ingingo ya 11. Ako gahimba ka kabiri k'ingingo ya 11 kiribwirizwa kagira gati inyamira mabi hamwe n'uwumvirijwe canke wasambishijwe barashira impfunyapfunyo y'umukono ku rupapuro rumwe rumwe rwose rw'icegeranyo c'ivyumvirijwe canke c'ivyasambishijwe. Uwo muntu ajeje kumvirizwa arahabwa akajya ko kwisomera ivyahejeje kuvuga imbere yuko ashira umukono ku cegeranyo mu gihe avyemera. Iyo amenyesheje ko adashobora canke atazi gusoma aca bisomerwa n'umuntu yitoreye canke iyo avyemeye akabisomerwa n'iyo nyamiramabi kandi akandikwa mu cegeranyo uko vyagenze. Ibikurikizwa bivugwa mu gahimba ka kabiri k'ingingo ya 11 y'iki gitabo tujeje kubashikiriza haruguru uti bitegerezwa kubarizwa mu kugira icegeranyo c'uwumviriza upfunzwe icamaso bigategerezwa kandi kunganirwa n'ibijanye n'umwanya wo kumusambisha hamwe n'imyanya y'akaruhuko yagira camwo. Uwarafunzwe icamaso arabwa ikopi y'ico cegeranyo. Urwandiko rw'imvaho rw'icegeranyo rurarungikirwa kandi umushikiriza amanzo wa Republika. Urundi rwandiko rw'imvaho rw'ico cegeranyo rubikwaho nyene bikandikwa mu gitabo irimwo urutonde rw'abapfungwa icamaso. Mu gusozera iyo ngingo ikabigira iti umuntu ariko ategerezwa kuronka ubwo nyene urwandiko rwerekana ikibanza yarapfungiwemwo icamaso igenekerezo yapfungiweko ikiringo yamaze apfunzwe imvu zitumye arekugwa ivyagirizwa n'ibitakimwagira hamwe n'ingingo zafashwe kuvyerekeye urubanza rwiwe. Sivyo gusa kandi kuko umusanire wa komine Muyinga asubiye kugabisha abaduzi ibiciro vy'ibinyobwa vya Brarudi. Bunywero uri mu makaritsiye ya Kinyota, Mukoni, mu Giswahili n'ahandi mu gisagara ca Muyinga ahahurira abantu benshi ikiyeri kigurwa amafaranga 6,000, Amstel Bright 6,500, Blonde nayo ariyo Amstel ya kera amafaranga 10,000. Abadandaza ivyo binyobwa ntibapfa bahaye ikinyobwa bakuraba ku kajisho basanze ushikanijwe kure bakakubwira ko vyaheze canke ko bikugwa mu bundi bunywero. Aho niho Mustanere Medemi Sago agabisha. Kuri uyu munsi genekerezo ya 28 mukakaro uyu mwaka murantunge kuri uyu munsi genekerezo ya 29 mukakaro umwaka wa 2026 yatubwiye ko abakora ubwo bunyonyezi bariko baracibwa hadabu. Yongeye kandi atubwira ko atafrode y'ibinyobwa vya Brarudi bija muri Tanzania ivugwa muri komine ayoboye. Yarahirajije kandi avuga ko atamudandaza numwe yaba uwakure igisagara canke mu gisagara ca Muyinga azorengana atamutoje ihadabi igihe cyose azoba yadugije ibiciro vy'ibinyobwa vya Brarudi canke ibindi bicuruzwa leta yashinze ku biciro ntarengwa nk'uko amakuru adushikira abivuga. Sivyo gusa kandi reka dusoreze kuri iyi nkuru iri kuvugwa mu Kirundo. Ihangiro nuko ata munyeshuri yasubira gutwara inda canke ngo atwaze inda mugenzi we mu myaka iri imbere. Ivyo vyashikirijwe kuri uyu munsi genekerezo ya 29 mukakaro aho hatunganijwe uruganda rwatunganijwe n'ishiramwe Memisa Belgique biciye mu mugambi ntusigara inyuma ruhuza abarerera ku mashure Tante et Père École abarongoye amaklabu yo ku mashure hamwe n'abayobozi b'amashure. Yugurura ivyo bikorwa Mukagatare Violette yaserukiye umuyobozi w'igisata c'indero muri komine Kirundo yavuze ko ihangira ari uko atanda z'indaro zo kongera kwibonekeza ku mashure kandi kata munyeshure w'umuhungu yokongera gufatwa ateye inda mugenzi we. Yamenyesheje ko ubumenyi bwose abana baronka badafise amagara meza ataco bwo bamarira. Yagereranije
ivyo n'imvugo igira iti science sa conscience ne kerune de l'âme. Yahamagarira bitabiriye izo nyigisho kugurukira abanyeshuri babo bakabaganiriza ku bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza kugira bikingira ubushurashuzi n'indwara zandurira mu bihimba vy'irondoka harimwo umugera wa sida. Yongeye kandi amenyesha ko ari vyiza ko abana bamenya kari ivyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza kuko ubumenyi bubafasha kumenya ico bokwirinda no kudashorwa mu busambanyi. Abigisha n'abarerera bitabiriye izo nyigisho bava ku mashuri ahurikiye muri rezo scolaire 10 ari mu mugambi indero kazoza ufashwe mu mugongo n'ishiramwe INTAMBARA ry'ubwami bw'ububirigi rijejwe gufashanya n'amakungu. Rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyone subscribe canke sabone niba utarafyenda ko kugira ngo tujicikanwe n'adushikiriza usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa mu babiri ko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi yoba mu gisata ca politiki umutekano ubutungane agati y'akazina muntu ndetse n'ibindi byinshi biriko biravugwa bigezwe ko ijya nino mu gihugu. Numpuza TV rero Imana imezugira ibikorwa vya misi yose muri ko murakora amakuru n'ibiganiro tubashikiriza vyo birabandanya.